Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Onezime Dushimagize. Murahawe ikaze inshuti bakunzi ba RPA mukurikire amakuru avuga kuri no gatatu igendekezo rya kabiri ntwara n'umwaka wa 2022. Tirahere ku ngingo nkuru ziyagize. Makuru ajanye na politike umugambwe MSD uhamagarira akarere Burundi uhereyemwo kuja mu bikorwa aho kugwiza amajambo gusa kubijanye no gutsimbataza amahoro. Ukabufatira kuvyavuye mu nama y'akarere iherutse kubera Kinshasa mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusange. Urunani rw'abahamya hagati y'akazi na muntu mu Burundi CBDH wagiriza umukuru w'igihugu kugerageza kuburagiza ibikorwa by'amasendika y'abakozi. Ivyuguro nanirona karugonyanga ibwirizwa shingiro n'amategeko agenga ishingwa ry'amashirahamwe y'abakozi. Muraje kuvyumva muri ano makuru. Nayo mu ntara zitandukanye z'igihugu harabandanya kwibonekeza ubukene bw'isukari ahiga iziraboneka naho ikagwa ku giciro c'umurengera. Aya n'ayandi ni mu kanya kaze mw'idoniro. Ano makuru tuyahere mu gisata c'umutekano mu makuru yejo twarabwiye ikiziga c'umuntu catowe gitekeye mu mufuko mu gatondo ko ku munsi wa mbere mu mufurege uca muri quartier INSS zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura. Iradio RPA yahavuye imenya umwirondoro w'uwo muntu. Emmanuel Niyunge ko abitubwire mw'idoniro. Niyo Mwungere Salomo niyo mazina y'umuntu yatowe ari kiziga mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri muri quartier INSS zone Rohero muri commune Mukaza nkuko amakuru ava mu babanyi biwe abimenyesha. Umuhisi yari umukozi w'ibitaro Prince Jean Charles byo mu gisagara ca Bujumbura yarasanzwe aba muri quartier ya Bubanza zone Kinama aho nyene mu gisagara ca Bujumbura. Isoko rya RPA muri iyo quartier imenyesha ko nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro ku munsi w'Imana w'indwi heze ariho haza umuntu w'umugabo bivugwa ko yoba yariganye na Salomo avuga ko aje kumuramutsa. Iryo soko nyene rimenyesha ko haheze umwanya muto Salomo yahavuye agenda ajanye n'uyo mushitsi yari yamugendeye ariko kuva muherekeza akaba atawasubiye kumukubita ijisho. Bamaze gukebwa nkuko makuru RPA yaronse abimenyesha ababanyi biwe baragerageje kumurondera ariko barahebura kuko na telefone ngendanwa ziwe zose zari zizimije. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri rero hatanguye kuvugwa inkuru z'uko hari ikiziga c'umuntu atashoboye kumenyekana wari we catowe muri zone Rohero gitekeye mu mufuko. Niho baja kuraba basangana umubanyi wabo. Abo babanyi akaba ari nabo bahavuye baja kubimenyesha abajejwe intwaro aho mu Kinama yarasanzwe aba. Arakoze Emmanuel Niyunge ko nari narabwiye mu ncamake mu makuru ya politike umugambwe MSD usaba akarere Burundi burimwo kuja mu bikorwa ukareka amajambo atashika ko yo guhamagarira ibihugu gutsimbataza amahoro. Uwo mugambwe w'isunzi itangazo ryasohowe n'ibihugu bitandukanye by'akarere Burundi burimwo riheruka gusohorwa inyuma y'inama yabereye Kinshasa mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusange. Emile Nibasumba abitubwire mw'idoniro. Ugutsimbataza ibiganiro vya politike bidakumira ni kimwe mu vy'umugambwe MSD ushimikira ko mu vyapfunditswe n'abakuru b'ibihugu b'akarere ku munsi wa kane uheze. Uwo mugambwe uharanira gufatana mu nda na demokarasi umenyesha ko ari bwo buryo bwonyene bwotorera inyishu amagumu Burundi burimwo kuva mu 2015. Amagume yatewe n'umugambwe CNDD FDD ku bwa MSD. Iyindi ngingo uwo mugambwe uvuga ko yawushimishije ni ijanye no gutsimbataza uruhara rw'abakenyezi ugwaruka n'amashirahamwe yigenga mu gukinga amatati no kubungabunga amahoro. Abakenyezi n'ugwaruka bakagira n'uruhara mu buzima bwa politike y'igihugu. Mu itangazo wasohoye kuri uwa gatatu umugambwe MSD uributsa ko mu 2017 wahaye abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo buseruko urupapuro rw'inzira aho ngo wababwiye ko ibiganiro bigana ku matora dakumira azira kanenge ariyo nzira yonyene izotuma hasubira kubahirizwa amasezerano y'Arusha. Uwo mugambwe ukabufata kwihonyangwa ry'ayo masezerano ya Arusha hamwe n'itunganywa ry'amatora dakwije ivyangombwa mpuzamakungu arivyo vyakweza amagume Uburundi burimwo. Umugambwe MSD uributsa kandi ko mu mwaka uheze w'2021 wandikiye urongo inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini CIRGL ko atokwizera amajambo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubw'uwo mugambwe
ONU ngo yari afise intumbero yo kuryoshya abafasha leta y'u Burundi ngo bayikure ku ibihano. Umugambwe MSD ukamenyesha ko mu kwandikira urongoye akarere wisunze itangazo ry'inama y'umutekano ya ONU ryo muri Kigarama mu 2020 aho iyo nama yasavye ubumwe bwa Afrika, umuryango wa Afrika y'ubuseruko, akarere k'ibiyaga binini CIRGL hamwe n'abahagarariye amasezerano ya Arusha gufasha imigwi yose y'abarundi gushira mu ngiro ayo masezerano ya Arusha. Ku bwa MSD rero abanyagihugu bararuhishijwe n'amajambo adakwirikirwa n'ibikorwa byo vyonyene bishobora kubaha umwizero ushobora kubabuza kwipfuza gutembagaza ubutegetsi bubacinyiza, ngo nk'uko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka kuvyivugira. Umugambwe MSD usaba abakuru b'ibihugu baheruka kwigira Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikibazo cy'umutekano w'akarere, ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ubumwe bwa Afrika hamwe na CIRGL guha umwizero abarundi baruhishijwe n'amatangazo yanditse neza ariko atajana n'ibikorwa. Arakoze Emile Nibasumba. Mu makuru hagati y'akazi na muntu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo amaze iminsi agerageza kuburagiza ibikorwa by'amasendika. Mu cegeranyo umwidegenzo inomero ya 3 urunani rw'abaharanira hagati y'akazi na muntu mu Burundi CBDH ruvuga ko mu gukora ivyo umukuru w'igihugu aba ariko arahonyanga ibwirizwa shingiro n'amategeko mpuzamakungu yerekana uburenganzira bwo gushinga amasendika no kugaragaza akababaro biciye mu guhagarika akazi. Ni nkuru ya Roger Diveremesha. Kamwe mu turero dutangwa n'urunani CBDH kubijanye n'ihonyangwa ry'uburenganzira bw'amasendika naho kwa 27 uheze, igihe nk'uko vyama kuri buri wa kane usozera ukwezi umugambwe CNDD FDD wari watunganije amasengesho. Nk'uko bivugwa n'urunani CBDH mu cegeranyo cago umwidegemvyo nimero 3, umukuru w'igihugu yashikirije ko ari nkamwe abigisha bohirahira ngo barahagaritsa akazi bo kwihurira n'abavyeyi b'abana. Ico gihe President Ndayishimiye yavuga ko bazokubitwa amakofe. Byongeye urunani CBDH ruvuga ko umukuru w'igihugu yageze naho avuga ko amahera atozwa n'amasendika y'abigisha aja gufasha imigwi y'iterabwoba. Aho urunani CBDH rukaba rubona ko imvugo nk'iyo atakindi gamije atari kurondera kuburagiza amasendika no kubabuza uburenganzira bwabo bwo guhagarika akazi mu gihe bafise ico basaba. Urunani CBDH runibutsa ko iterabwoba nk'iryo yigeze gukorwa ku bakozi b'ishyirahamwe Onatel. Nk'uko biri muri ico cegeranyo, umukuru w'igihugu ngo yagirije abakozi b'iryo shyirahamwe ryo gutumatumanako ko aribo batuma ritembagara. Ico gitsure kikaba cyatewe abakozi mu ntumbero yo kubatera ubwoba ngo ntibasubire gucutsa agatima ko kwishyuza ibirarane bari baheraniwe. Ingendo nk'iyo rero CBDH ivuga ko iteye kubiri n'amategeko y'igihugu na mpuzamakungu agenga abakozi n'akazi. Mu mategeko y'igihugu aho nyangwa CBDH itanga karorero k'ingingo ya 37 ibwirizwa shingiro ryo kuwandwira uheshi 2018 mu gace kayo ka mbere. Muri ico gisata nyene urunani rw'abaharanira hagati y'akazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH vika rusaba ko impunzi z'abarundi bari mu makambi ya Murongwe na Rusenda ko zokwimurirwa mu mazona ari mu mutekano. Ivyo biri mu ikete bari muri urwo runani barongekiye kuri uyu wa kabiri umukuru w'igihugu ca Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo. Leopold Sharangabo icegera c'urongoye CBDH vika amenyesha ko ubuzima bw'impunzi ziri muri ayo makambi butera bwunyuka biturutse ku mutekano muke urangwa mu buseruko bw'ico gihugu. Mu mukurikire catumye duhitamo kwandikira ikete umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko tubona ko ibijanye n'umutekano muke byabandanije mu makambi y'impunzi Rusenda na Murongwe, kandi twabanire tugerageza gusemerera andi mashirahamwe arasemerera ariko nta cigeze gihinduka. Ibitero by'imigwi itwaje ibigwanisho yo mu karere byarabandanije, aho impunzi zagumye ziterwa. Rero haje no kwiyongera ko ikintu gikomeye cyane aho impunzi z'abarundi zisanzwe zo mu bwoko bw'abatutsi zironderwa cane zikagirirwa nabi na bamwe mu banyekongo, turavuga nk'abari muri iyo mirwi nyene yaba y'abamayimayi canke ababembe. Rero ku buryo izo mpunzi zimerewe nabi cane, ntibakija no mu masoko, ntibakija kwa muganga,
abana babo usanga bafatwa nabi aho bari babwirwa amajambo yo kubavangura n'ibintu rero ubona ko by'ukuri bibabaje cane ari ibintu twafashe ingingo yo kwandikira umukuru w'igihugu kugira ngo nawe nyine afate ingingo rero ikintu twamusavye twamweretse ko coshoboka inyishu iramba ari uko izo mpunzi zokurwa muri ayo makambi ya Rusenda na Murongwe zikajanwa ahantu hizewe bidashobotse naho bakarondera ibindi bihugu bishobora kwakira izo mpunzi ibindi bihugu bishobora kuzicungira umutekano twebwe rero muri Sidaje Bikare turafite icizere ko kuri igihugu azofata ingingo zishobora gufasha impunzi merewe nabi impunzi ziri muri izo ngorane nkuko amasezerano y'i Geneve yo mu 1951 bivuga kugira ngo izo mpunzi zishobore gusubira kubaho mu mahoro n'umutekano. Yari Paul Sharangabo icega cy'umukuru nani gw'abahamya agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi CBDHVK tumira amatete tubandanye n'igisata c'intwari ibereye. Rupeya Leta ngo yari ikwiye kubangira konginga iherutse gufata ibuzo abafite amapikipiki amabajaje canke amakinga gusubira kwinjira muri bimwe mu bice by'igisagara ca Bujumbura kuko ari ingingo ngo yafashe igihutihuti. Uwo no mwihwezo wa Jean Bosco Wigemera icegera c'urongoye urunani Sefo Ahusha kubwiwe ngabego bose niyo ngingo bari kuronsa umwanya ukwiye kugira ngo bashobore kwitegurira ayo mahinduka. Uwo munyepolitike adondagura intambwe zari kwisungwa mu ntumbero yo gushira mu ngiro neza iyo ngingo. Kurikira Jean Bosco Wigemera nicegera c'urongoye urunani Sefo Arusha. Ingingo iherutse gufatwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yo kubuza amapikipiki amakinga na zimwe bita tukutuku kwinjira mu gisagara ca Bujumbura yafashwe igihutihuti kubera ko iyo ngingo yega leta bene ivyo vyuma na bene kuvyinjiza mu gihugu nka Groupe Ladac hari hakwiye ikiringo gikwiye kugira ngo haba abavyinjiza haba ababigura bakongera bakabikoresha bakitegurira gukorera mu yindi miji uburyo bwo kwiyunguruza na bene ivyo vyuma bitaratera ingorane. Ubugira kabiri hari hakenewe insiguro mu kwerekana neza bakoresheje ibiharuro cyo twita statistique y'ayo masanganya. Ubwa gatatu hariho undi buryo leta yari gushobora gukoresha tarinze gufata bene iyo ngingo mu gutunganya ikoreshwa ry'amabarabara aho hategekanywa muhora bene ivyo vyuma bicamwo bitaje gusita imodokari canke abanyamaguru. Ubugira kane umushikiranganje yaravuze ko iyo ngingo ari ntabanduka mbere y'inama nshingamateka aho mbere umukuru w'iyo nama yabaye nk'umushigikira ubwo rwego rwibagiza ico rwatorewe mu kunamira leta aho kwikebura kuneza yabo bita abene gihugu. Ubugira gatanu nubwo biruko muri kino gihe hari za komande zari zaramaze gutangwa kuri babandi binjiza ivyo vyuma kubangira kuri iyo ngingo canke kuyihinyanyura nta giterasoni kirimwo. Ubugira gatandatu aribwo bwa nyuma leta rero bitagenze uko irakwiye kuja hagati mu kunywanisha kurondera inyishu ibereye yoza itunganiriza bose ko ari iyo migwi ibiri Groupe Ladac nabo bari baratanze amakomande. Mu makuru ajanye n'imibano ubukene bw'ibinyobwa bya Barudi burabandanya kwibonekeza mu ntara ya Rumonge. Bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko bitaboneka iyo bibonetse naho ngo bikagwa ku giciro c'umurengera. Ni nkutubaza Eric Niyonzima. Mu manuko bw'Uburundi neza neza mu ntara ya Rumonge nta muti w'ikibazo c'ikena ry'ibinyobwa vya Barudi uraboneka. Mu makomine amwamwe birabura ahandi vyaboneka bikazimba. Akarorero nako muri komine Buyengero aho no munyagihugu avuga ko igiciro cemewe n'amategeko kitagikurikizwa. Ibinyobwa bibonetse ibijamihame amategeko amateri niyo iri kuri hagati ya 2500 ikiye meruisho shana igihumbi. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge ho hibonekeza ikena ridasanzwe ry'ivyo binyobwa ni hako bisanga ku bw'uyu munyagihugu. Ntibiboneka ntubari buto bwo bwarugaye ufite urubanza bisaba yuko inzoga ngira hahera nk'ukwezi uriko urazegeranya aho yumvise wiruka ukayitora utora agakazi akamubika bimwe vyo kugenda mu nzoga ngo ndazisanga aho ngiriye hose ico ntikikibaho ntituzi ko Barudi yahomvye ntituzi ko ikora abantu dukora imanza turahangayika gose
ari nk'urubanza rugushikigiye rwagiturumbuka abantu banywa amazi. Abanyagihugu rero basaba ko ikibazo c'ikena ry'ibinyobwa vya Braludi co kwicarirwa kigatorerwa umuti mu gihe mu bice bimwe bimwe hakibandanya kwibonekeza rimwe na rimwe ubukene bw'ivyo binyobwa vya Braludi. RPA ikaba itarashobora kuronka abo mu biro bijejwe gushikiriza amakuru muri Braludi kugira bagire ico bavuze. Aho nyene mu ntara ya Rumonge haravugwa kandi ubukene bw'isukari ngo aho ikiro kigeze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 na 6 vy'amarundi. Abanyagihugu bakaba bidogera abajeje intwaro katana kimwe bakora mu gucungera ibiciro n'idandazwa ry'ico kiribwa canke nego. Muri iyo ntara kandi baridogera ishiramwe Sosumo rihingura isukari ko riguma ryemeza ko mwimbo wayo wifashe neza ariko bakayikena. Ni nk'uko twateguriwe na Eroje Kwizera. Isukari ni hagati ya 5 n'ibihumbi 5. Uwo numwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge kubwiwe uretse ko isukari izimvye no kuyibona sicoroshe. Nisanze kijanye n'isukari yarabaye umuzi w'ibuye, isukari ntitukivuga ntitukishira no mu ndoto naho ironse uyironka izimvye naho nukayibaza kuja kubaza urumogi niko babaza mw'ibanga ntangere. Abanyagihugu rero bababazwa nuko abatware biba barorera bakigira sindabibazwa kandi aribo bari bakwiye guhaguruka bagacungera itangwa ry'ico kiribwa kugira ngo abadandaza bareke kwikika mu kiza. Abageze intwaro bovuga iki? Ntacyo bavuga nabo nega bararengewe barumiwe none hari itahuye ko yamaze kuba ibintu vya fraude. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge ariko twamukenye. Arakoze Eroje Kwizera. Ubukene bw'isukari ntibuvugwa mu Rumonge gusa no mu makartier y'umanuko bw'isagara ca Bujumbura ngo kuronka isukari birashara amananiza. Abihereza ico gifungurwa muri ayo makartier bavuga ko atari hake bitagikunda ko bayibaha ku kiro ahubwo basigaye bayironka ku kiko gusa. Ni nk'uko twateguriwe na Dani Claire iratwumva. Mu makartier ya Kanyosha, Kinanira na Musaga kuharonka isukari n'ubu biracara akayobera bahinga. Ushitse ku maduka yaho ahatari hake bakubwira ko atasukari baherutse kuronka. Abanyagihugu bihereza ico gifungurwa gisanzwe ari nkenerwa mu miryango myinshi bavuga ko aho bishitse bakayironka bababwira ko atakiro batanga ariko ko bashobora kubapimira nke ku kiyiko. Uyu numwe mu bariko barayirondera. Isukari yarabuze n'ukuri kandi yarabuze cane. Ugiye nko ku mabotike bagutekerera mu dupapuro dutoya umenga batekeramo amayani. Ntibashaka kuguha irya sukari ku kiro. Aho bishitse naho isukari ikaboneka abanyagihugu bavuga ko uretse ko ikiro kigugwa ibihumbi 5 banahamara umwanya munini bayitondeye rimwe na rimwe mbere bikanashika bagataha zirayoye. Kene isukari yo ku kiro hari abariho aho bazitanga nanyine muratonda. Hari n'igihe rero utonda ugasanga iraguhereyeko naho nyene aho utonda muri 5,000 ikiro kimwe. Ikibazo c'ubukene bw'isukari kiravugwa no mu yandi makartier agize igisagara aho hari naho iyo bishitse ikaboneka mu kuyigura barinda kugutegeka kubashorera umukate canke ibindi bifungurwa. Abanyagihugu bakabona ko naho ico kibazo c'ikena ry'isukari kititezwe gutorerwa umuti vuba abajejwe intwaro bogerageza n'iyo nkenya iboneka igasabikanwa hakurikije amategeko kandi ku giciro kizwi na leta. Arakoze Dani Claire iratwumva. Murakoze mwese mwakurikiye no makuru akaba ari hanagarukiye. Ndabashimire kandi bagenzanje bayatororokanije hamwe nabo mu buhinga bw'ivyuma batumye mudukurikiye tankomanza. Onezime dushimagize nabashikirije ndabasezereye furiza kuruhaniko.